Reka ndabashimire cyane bakunzi ba televiziyo Heritage kuba mudahengesha kudukurikirana ku mihora itandukanye kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Twitter X, kuri Instagram, kuri Canal Plus no kuri Star Times. Nkuko mubibona turi kumwe n'umuririmvyi Malakay niwe twakiriye. Ego ndabaye mwiriwe namwaramutse. Malakay gutwidondora. Malakay ni umusore wa Yesu yagiriye ibaka ryo gukora na Yesu nkiri mutoyi, hama nkavuka mu muryango w'abana 10, abahungu 5 n'abakobwa 5, hama nkaba ndamuvuga butumwa, hama kimwe mu bikoresho nkoresha mu bivuga butumwa harimo igikoresho cyo kuririmba. Kimwe mu bikoresho ukoresha harimo kuririmba, mbega kuririmba wabitanguye ryari muri kino gihe? Malakay ifise indirimbo zingana gute? Nabitanguye muri chorale ariko ku giti canje bwite, twatanguye aussi no ma groupe hariyo za B40, H4C, ngira abantu bakera baraziuka. Hama je ku giti ciwanje natangiye kuririmba ku giti ciwanje indirimbo yanje sohoye bwa mbere ari indirimbo yitwa Ifuhegeranda, c'était en 2014 mu 2014. Go hama hari indirimbo nyinshi nasohoye ariko ntashoboye gushira kuri YouTube. Hari indirimbo kiyagihe nyine umuntu asohora nabirivuga ati kuri mumenye ko bariko mugenderamwo, hari indirimbo nyine numva nyine ko zimbiragiramo muri ico gihe, ariko uno munsi ziri kuri YouTube nizo mbona yuko zikwiranye nanje. Hariko nkira nk'umunani 9 ariko zifise amasanamu n'izindi zine zitanu. Uwo twibutsa nka zimwe mu ndirimbo abantu baba baramenye. Yo muri groupe twaririmbye yari urankomeza cyane, urankomeza cyane mwamume kwihangana Yesu sinzomarama. Muri H4C tugira ngendana na Yesu naso nibintera, ndi kumwe na Yesu nago babintera. Amakuru giti ciwanje naririmbye Ifuhegeranda, indirimbo barimo amahime yitwa byinshi henshi benshi kenshi twinshi, no kuri televiziyo menga ndabazi nageze kuyibona yako ni yakera. Hama hariyo intaye mu gahanga, hariyo ubuzima naririmbanye na journaliste wa Siren Vibe yitwa Ozi, hariyo umusozi naririmbanye n'umukuzi hamwe n'umunyese Dondi hamwe na Gladys, hamwe n'iya nyuma nko gusohora yitwa ndanayibagiye yitwa Ingenzi. Ako hariyo n'indi Islam nayo nyine iminota 15 14 yitwa Par et pour toi, aho mvuga yuko twese twarimwe n'Imana turemerwa kuba abayo. Ngira ngo utwinjije neza kuri indirimbo yawe nshasha yitwa Ingenzi. Ubwa mbere tumaze tukeze, ni indirimbo ndende iryoshe, umuntu ariko arayumviriza ntarambirwa, mugabo ivuga ibintu byinshi cyane. Biraboneka ko ari indirimbo yagutwaye igihe kirekire mu kuyandika. Ndashaka kumenya utubwire neza na neza kuri indirimbo en general, imbere yuko twinjira mu butumwa wanditsemo. Indirimbo yaje gute? Tubwire tout le parcours kugira ngo urinde uyironka uyidusangize. Indirimbo y'Ingenzi cyo kimwe n'izindi ndirimbo zanje ndazandika bivanye n'ivyo mba ndiko ndiga mu ijambo ry'Imana. Hari ama retraite tugira ama études bibliques umuntu yigira na personnellement, ugasanga muri uwo mwanya hari ikintu uri kuriga gishasha kuri wewe, ku Mana, ku muntu, ku cyaha, mu Kristo muri rusange. Ingenzi rero nk'abantu tumaze igihe turi kumwe muri movement y'ijambo ry'Imana barumva ko hari amajambo menshi naririmbye twiganye twaganiriye ko nayikompoje mu 2016. Ego 16 hama ndayisohora mu 2017. Benshi ntaze bari bazi byari hari umuntu yandunkiyo je sinanzi ko abantu yabashikiri. Umunsi wa mbere ndayisohora ari Ngozi kuri université muri studio yitwa Hope Talent. Ndaririmba sangigwe ku minota 8 ndabadekuraje vraiment ko nanje nanditse kungira soye nyina kantu nyene kasanzwe hamwe na refrain nazanye no kugashiramo ka refrain mboni gwe ku minota 8 ndabadekuraje ndimo ndahita muri studio nsubira kuyiririmba mu 2024 kwa Agila muri Ziko Records kwa Agila, hama kigwa ku minota 15. Gituma yavuye ku 8 shika ku 15 nuko umva ko iyo intervalle imyaka hafi 7-8 nuko umuntu yari naragenda ameliora. Hari n'umwe nagenda ndakuramwo nkongereza canke nkahinyanyura bivanye n'urugenzo ndanshitse ko mu gutahura ijambo ry'Imana. Ego iminota 15 mu gihe rap si ibintu bimenyerewe.
bigenda gute kugira ngo wisange ufise indirimbo zingana gutyo ndende kandi ziri mu rap? Hari ahantu mvuga ngo sindirimba mu kuvuga ubutumwa yamara mvuga ubutumwa mu kuririmba. Jewe kuririmba no kuvuga ubutumwa ikintu gitangura ni kuvuga ubutumwa. Hama nkuko nabivuze nti rap ni kiba ari igikoresho nkoresha mu bindi byinshi nkoresha mu ivuga butumwa. Kubw'ivyo rero nsanga kenshi sinzi ko ari default, sinzi ko ari iki, kenshi iyo ndiko nandika nk'umuvuga butumwa bwa mbere, hama nkaca nshiramwo bwa buhinga ya mpinyanyuro y'umwanditsi nyene w'umuhinga mu kurapa, nkaca nitiza aya marime, ama punchlines nko bayita barapere. Ego ariko haba hatanguye ico cyo kuvuga ubutumwa. Rero nkaca nisanga umenga icyumviro sindagiheza, nkaca ngwa muri uwo mutego rero ko kukigira kirekire basanga indirimbo igiye ku minota myinshi. Hari aba producer bamwe batabikunda, cyo tuma aba producer je banje dukorana bambwiye ati umviriza je ndiga kugira ntango ndagufasha gutanga ubutumwa, ririmba ibintu byose ufise ku mutima. Yari mwene data twagira ndanamushimiye cyane. Hama nkafise n'undi muntu dukorana mu bya video nawe nyine avuga ati umviriza vuga ubutumwa je nzofuma da kamera iduzi ibiri. Yaratugoye iyo ndirimbo twagize tournage iminsi 5 n'abantu benshi ko atateze kukinisha abantu benshi, ariko Imana ishimwe projet irahera. Ariko namashimye Imana ko yama inkikuza n'abantu twumva kumwe uyu murimo uyu muhamagaro ko si byawe kandi ni ibintu babiruhisha vraiment. Hanyuma tubwire kubera iki indirimbo yiswe Ingenzi? Ingenzi nko nabivuze jewe naragiriwe bakwe menya Kristo nkiri muto. Kimwe mu natahukiye nuko kwisi tuhaca turengana. Hama ngarutse muri domaine yacu ivyo kuririmba, hari jambo bakunda gukoresha ngo mani ngo ifa gufatisha akarere, ifa kubaka izina. Nkaca mbona ko niba hari ubujuju bwa mbere kwisi n'igihe ubuzima bwawe ububakiye ku kintu utazogumana. Umwanditsi wazawe navuga ubuzima abweranya nk'umunsi, ubuzima ni butoyi cyane. Niho mu buzima indirimbo yitwa ubuzima naririmbye ati ubuzima ni iki? Ubuzima ni nk'indoto turota mu ijoro ikarangira mu gatondo, bumeze nk'ibyatsi bishurika bigakura, hageze ku mugoroba bakabitema bikuma. Ibaze ubwo buzima bumeze nk'ibyatsi biduga bigashurika, hageze ku mugoroba bakabitema. Hama ubwo buzima gaca ariko wubakira ko ubuzima bwawe bwose, wubakira ko iminezero yawe yose kandi atari ikintu uzogumana. Jewe nagiriwe bakwe ndatahura ko ndi ingenzi, ndiko ndahita ndenganje tubanje no mu kwandika sinandika amahiti. Za hiti imara kwezi kumwe amezi 2 hama kabura vuyeho nandika ca kintu ninzi ko shaka kugira agaciro kibihe bihoraho, kandi yabaye na formule ngendera ko ingingo ngenderwa ko ubuzima bwanje, aho mba nuvumenga ico mbanguriye ukoko kwanje, ico mbanguriye ubwenge bwanje, ico mbanguriye kwiyumvira, nuvumenga cyo bari kintu gifise agaciro gahoraho. Ni muri ubwo buryo nanditse iyo ndirimbo bati je ndumuraperi n'ivyo umusani tafise manga, ariko ndi ingenzi. Ingenzi imeze gute? Hakarimbo baracisha kuri byiziga bwa ngo ingenzi iraruha, ingenzi iranyagirwa, ariko ishitsi wabo bakundwa iziruhutsa. Ndatabura yuko mpita ndengana. Ndibuka tukiri bato, je navukiye mu Cibitoki kuri zone niho twakurira ku itere. Ndibuka tuko turakinaga tubona abantu barimutse, hagi bimuka udahari wanyu akimuka ntuzi niyo bimukiye kweri urayerera kuri akintu n'abandi bana baje kugira ngo ngerega muko munahama ngo n'abana niba fulani banahama barakangwa ko barimuka. Chiki narachivire maze gukora bati eske ubuzima tubayo hano kwisi turabayeho ubuzima ku buryo abisi baturavye babona ko turiko turimuka, babona ko tufisa hano tuko turagenda, canke twarashinze imizi, twarashinze amahema. Niho ndiba muri iyo ndirimbo ati erega ndi ingenzi ngenda nshingura amahema, nta guhema ngo nkorere hamwe hama nkararama. Novuga nti sintinya kunanirwa ahubwo ntinya gutsinda mu bitagira ikimazi. Ubwo no buzima bw'ingenzi. Ni indirimbo vraiment irimwo ubutumwa wavuze ku ma topics menshi. Ndashaka utugarukane mu bice nyamukuru bigize Ingenzi. Igice gicambere nako ngira abagenzi banje dukorana umurimo wa rap, aho mashingiro mwamwe badufata nk'abanyatugenegene. Sinzi ko maze kubona mu bikora mu miteramo bategura, tuza dufise banaka biza biryoshe, tuza dufise baraperana banaka nanaka, tuza dufise imigabo abarinzi banana. Hama abarinzi baje kuririmba baje bati ngo hama rero ngo abafise abananga ni babayegeranye dutekane imbere y'Imana twumvirize
tugiye muri wa mwanya satani yahanka kumviriza ijambo ry'Imana no nshaka kumviriza ijambo ry'Imana ariko igihe bakora ririmba kwa gusara gusa gusimba amajambo nayo twitaho no mudiho gusa hama twita umuziki hama mutubwira ijambo ry'Imana dutahe ndavuga ati rega tatu turi abagabuzi butumwa bwiza nimba je shobora gusohora indirimbo ikarabwa n'abantu 15 20 30 hari abakwiza umuriyoni MTC barakwije umuriyoni kuri zo mva ko sindiko ndashaka kuvogera abakozi b'Imana ko harageze ko natwe twifata nk'abakozi b'Imana ndibuka kera abakozi b'Imana ngo ya réseaux sociaux ngo nta shitani ako no munsi dimanche uzobona ngo hama ngo ariko dukurikira ngo kuri Facebook ku ma réseaux sociaux atandukanye ngo turabahaye mwiriwe namwe nyene ariko kera bayifata nk'aba ako baratahukiye yuko réseaux sociaux ni kimwe mu mbuga umuntu ashobora gukoresha mu kuvuga ubutumwa bashobora kuba bafise ababone 5,000 sinova ngara ngo nishengero ngo ryame gacece ngo ry'abantu 5,000 akumva ko hari abantu bankurikirana on a daily basis uko shize ikintu bagikonsoma ese abantu 5,000 ko ndabahiki ko ndabaha kubashusha kweli sinata ko tukeze imbere y'Imana izo tubaza ngo nabahe abantu mwatambishije tuvuga ati mwe mwaravuga butumwa cyo kimwe na Apollinaire cyo kimwe n'abajya abandi ba pastor ese mu ndirimbo zanyu harimo ijambo ryuzuye c'est vrai Bibiliya avuga ko mwe mu Imana niwe yemeza umuntu igica ko mwe mu Imana afatira ku jambo umuntu aba yumvise Paulo avuga ngo bazokumva bate batabwiwe ese ijambo twababwiye ryari rihagije kugira ngo mwe mu Imana rikorere ko ngo yemeze abantu icyicahama bahinduke bagira ubuzima bushasha yego hanyuma turashari ku bice igice cya kabiri bandiko ndabwira rero pastor bahindura uburyo batwitega ko nituri ngaho kugira tushushe abakristo banyu turi ngaho kugira ngo tubafashe kugabura biba biryoshiye umuvuga umuririmvyi kuririmba bazabona umuvuga butumwa arahagurutse ntazi kushaka guhindura ngo ivyo ngo abaririnzi bavuze ngo amanze abishire ku rugezo no nuruzi rutemba nkaya bavuta yatemba go kubuyonga go kuri Aroni yatemvye mu mishatsi tenga bakugana ko kubimba bw'impuzu ziyo hategeza kubaho ico kintu c'urufatanye canke c'ubumwe hagati y'abagiye twita abakozi b'Imana n'abaririnzi abarinzi bakamenya ko ari abakozi b'Imana nabo nyene n'abakozi b'Imana bakamenya ko abaririnzi nabo nyene bari ku rugezo rumwe mugakorabora kavuga ati no munsi tuza kwigisha iki niki tegura indirimbo zivuga tegura indirimbo zitwegereza Imana tegura indirimbo zo kwihana tegura indirimbo zituma turabambwiza bw'Imana tugatangara hateza kubaho ico kintu cyo gukorana muri ubwo buryo je simari ngo shusha ama ucuza ngo bakwita inkoni ngo babwira ibyicyaha ariko jewe meje kubashusha ndabashire hejuru urumva so nico ona pya abapastori ati ntimutwitege ko ico kintu cyo ko duhari ubwo tubashuhiza abakristo hama cyanda denosa ibintu bimwe by'ubutumwa twita bwiza ariko atari ibyo kuri jewe natahukiye ko atari ibyo kubera nibo no munsi idini ryacu y'abaprotestanti rihari nuko igihe kimwe hahagurutse abantu bo mu nzego z'ishengero tutayobewe barahaguruka baravuga ati oya ibyo bintu sivyo nta muntu akizwa ko yatanze indulgence yatanze ibiki n'ibiki umuntu akizwa kubwo kwizera gusa kandi ni kubw'ubuntu gusa ivyo bintu tubirabahe twabisubira mu vyanditswe nta kindi gitabo gihari gifise ukuri ntayegayezo cyo bita mu Faransa vérité absolue cyo gihe ntibasoma amabiri yasoma bya bicocoro gusa bakabasomera akavuga ati umviriza umuntu wese arafite uburenganzira bwo kwisomera ijambo ry'Imana dukiza kwizera gusa nta bikorwa kandi ni kubw'ubuntu gusa nko vyanditswe mu vyahishuriwe n'ivyanditswe gusa kandi kubwa Kristo gusa amavyo byose bimaze kuba bikaba kubw'icubahiro c'Imana gusa eske ubutumwa bwavuzwe conclusion dugira niyo kwitavuga tuza canke indunduro ya byose niyo gutucisha bugufi imbere y'iyo Mana ko Imana ibintu byose yakoze yabikoze kubw'icubahiro cayo ariko icubahiro cayo gifatanye n'umunezero wacu ndibuka kera amashingiro twakuriyemo batwisha icubahiro c'Imana nko kumenga ni ikintu kiri hariya haba umunezero wacu urinde kumenga iyo ukurakurikirana icubahiro c'Imana umunezero wawe urawibagira ariko sinaza ko Imana yigungira ku buryo yo kurikirana umunezero wayo mu kwibagira yo kurikirana icubahiro cayo mu kwibagira umunezero wayo ariko ikintu kiryoshe nuko yirikira irakurikirana icubahiro cayo irahimbagwa no kudusesagiriza ku buntu bwayo icubahiro cayo gifatanye n'umunezero wacu niho muri Zaburi ico ca 37 avuga ngo nezere guhoraho ngo nawe azoguha umutima wawe wipfuza ego hanyuma uri kurangiza indirimbo hari umuntu wavuze mu yitwa Malakay Mose ninde niyo navuze ngo genda ubwira abisi bahindura ibyo bipfuza bwira na Mose gukurikira Yesu ntivyicuza iyo phrase ya mbere nakumvuga ati gira abisi bahindura ibyo bipfuza kwera nimba ikintu cyambere kibabaje n'igihe ubonye umuntu aje gukizwa ariko
ntiyigeze ahindura amareve, ntiyigeze ahindura ivyifuzo vyiwe. Vya vyifuzo yari afise atarakizwa, aje imbere y'Imana ashaka kubandanyiriza ahandi nyene. Alors que iyo tuje mu Mana, Imana iduha ubuzima bushasha, iduha ivyifuzo bishasha, iduha indoto nshasha. Nino mpambwira abantu ntihari itandukaniro ryo kuba umuntu yizera Yesu no kuba umwigishwa wa Yesu. Yesu niho yaciye agira itandukaniro, tumva je ushaka kunkurikira, ushaka kuba umwigisha wanje ni yanke yikorera umusaraba wiwe hama ankurikire. Kuko ibikorera umusaraba, ku musaraba hari ikintu c'urupfu, hari ikintu gitegerezwa gupfa, hari amareve apfa, hari indoto zipfa, hari imigambi ipfa, hari imigenderanire, amahorasi ufitaniye n'abantu apfa, hariyo ingendo zimwe zipfa, hariyo ingingo zimwe zipfa. Uretse ko n'imibiri yacu Pawulo avuga ati turawuhindura umuja bwe ngo to bwacu twamara kuvuga ntuboneke nk'abatemero. Ni ubwo ruhande rero rumeze nk'ugo kwiheba, go kwiyanka. Kenshi turakunda kwibagira mu butumwa, turavuga ati Yesu aravyorosha, nivyo Yesu aravyorosha, ako hari akababaro bifatana no gukurikira Yesu. Akababaro rero isi canke abantu bo muri rungano ntibashaka ko kariha, ariko hari umunezero umwe utobaho ntona gusigurira. Pawulo avuga ati umunezero udasigurika wo gukurikira Yesu, aho dupfa mu kubaho kandi tugabaho mu gupfa, aho turuha mu gukora kandi tugakora mu kuruha. Niho rero mbwira petit frère, muze ni petit frère ataramenya inzira y'agakiza, nambwe ati gukurikira Yesu n'ivyicuzo. Sinashatse kuvyagura, ariko message waca yumva bivanye n'ibiganiro twatugiranirana. Wengira yaravyumvise gusoma abandi bantu bose. Ngira ntibabwiye muze we babwiye n'abandi. Hanyuma imbere yo kukurekura turashaka turirimbira akantu gato ku ndirimbo Ingenzi. Ntabwo niruka ngo ndababonye inyuma, niruka ko mfise iyo nja nkashikama. Erega ndi ingenzi ngenda shingura amahema, nta guhema ngo nkorere hamwe hama nkararama. Sininyakunanirwa oya ahubwo urazi, ntinya gutsinda mu bitagira ikimazi. Ntabwo shaka namba kwiyubakira agasago, gusa iyi si siko nzoyisigaje mwene misago. Sinibura mu bantu no mu zabo nduru, ntabwo ntakarira no mu ry'abagugu. Simvugira umuvumbi kumuvumba, nivuga wanje muvunye impwemu yera kavumera. Sindirimba mu kuvuga ubutumwa oya, yamaramvuga ubutumwa mu kuririmba. Hageze kundirimba namba sishaka kutamba oya, ahubwo tenye ntanga ubutumwa bwa data. Sinitiza Yesu ngo shire hape hejuru, nitiza hape shire hejuru izina rya Yesu. Ihibambe we sishaka kwemerwa n'abantu, shaka kwemerwa ni yabaremye nawe ntu. Nikibo Imana itoma ko ivyo bamuha vyo biyonga, ntavyo ngomba ivyo bamuhonga umuntu nka ufunga vuga ivyo bakunda. Kuri nka kunuma hama nkakundwa n'abafana Malakay akamamara. Iyo mvuze Yesu bose bahomera amashi, navuga nka Yesu naho bakantera ibyatsi. Yesu kuri namenye niko mvuga, ishwi ni kuvunjwa ntabwo kugugwa. Amen. Ndagushimire cyane kuba waje kandi ukabudusangije na bino bintu. Ego nje ndabashimiye cyane kumaka ryo kuvugira Yesu. Reka namwe tubashimire kuba mwabanye natwe muri interview. Hanyuma indirimbo ya Malakay murabe iyo link iri hasi muyirabe yose, mubandanye mu dufollowinga no kuri kumihora itandukanye ya Heritage TV. Bye bye.